iyo utanyumva ninumiye ukambura ntekereje soko ntafise amaso yo kubona amaklipe y'abandi canke amatwi yo kumviriza amaudio y'abandi mba ndiko ndateka umutwe ibirenge bigashuha umva ndatigeta nkiyumvira nkakora utujob kugira ndabe yuko noronka ukuntu nkora umuziki kandi ego muri make nuko nta mugu udakiza kiretse wo kuroga ifo pa kugaya akazi ngo nuko ngura umwana wa hehe canke nguro mu ikati kanaka ngo arantu tokora kuko kaya kazi ejo higiye nuko kazo gutuma ukora udu project twawe utobwira umuntu ngo atugufashe ariko two ushobora kwifasha. Of course, my name is Ami Pro, the MC, the electricity, the MVP, the king of interview, ambassador of ghetto, voice of money in Ami Pro Show 257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo ubu ambere kuzara kurikana ibikorwa byose dushira kuri Ami Pro Show. Turi kumwe n'umuririmbyi musanzwe muzi imyaka irenga kuri 10 ari muri career ya music y'u Burundi, amaze gukora byinshi kandi vyiza. Hari indirimbo ziwe nyinshi mwakunze, indirimbo yise mbe mukundiki kuri kakanyoni kale katoto ari kumwe na DJ Pro n'izindi nyinshi. Afite indirimbo shasha yise Giswi, my big brother Frank. Hi. Urakomeye muta? Meze neza. Ni bondash. Myaka myinshi bro. Kabisa kama. Nashaka ndamukiriza bariko baradukurikirana haje. Mahoro bagenze. Murakomeye. Idondore nk'umuririmbyi bro. Nitwa Gatore Frank Auri Joseph. Abavye banje bakaba ni Gatore Frank Auri Joseph ku izina mu muziki nkaba nitwa Frank Generation 80. Akaba ari ubwa mbere dukoranye ndishimye. Uraberewe cyane bro. Merci beaucoup. Wambari yangaho no munsi. Bon, hariho ubunya hariyo shop tiko ndagirira publicité. Sinshimye kuyivuga no munsi, tuzoyivuga n'undi munsi, nzoyipublic. Yes, turi kumwe na Frank imyaka myinshi ari muri career ya music, tuzana indirimbo wise Giswi, amasara mu meze yakozwe na John Elar kuva muri Bantu Boy, ariko ndashaka umbwire ni Frank yamaze igihe kinini atareka arakora umuziki, ni Frank yameze nk'uhagarika gato, hari habaye kibwira ngo Frank ashobore guhagarika. Bon, ugerageje kuraba umuziki w'ubu cyo kimwe no kera. Kera ni vyari professionnel ukuntu nta mashaneli ya YouTube yacu twari bwugurure. Ubu naho ravye nk'ama video asohoka bon cyo kimwe na kera mu video international kandi sinari kuguma sora audio gusa ni vyasa neza. Abandi twatanguranye bageze kure ku ntambwe igeze kure, ugerageje kuraba nka Sadbi twatanguriye igihe kimwe, urabe ba Merisan ba Yoya. Sinari kuja munsi yabo, nategeza kwipanga mene nk'usubira inyuma avanye gusimba kugira ndabe ukuntu nanje no bashika ku mutima abakunzi banje. Urameze nk'usubira inyuma gato kugira ngo usimbe hanini. Nizaneza yuko hari ibintu wagiye urahura navyo, hari ama challenges agiye atandukanye wagiye urahura nayo. Naye ama challenges wagiye urahura nayo uvuga ati aya yarankomeje, aya yaransitaje. Bon, naragenda ahantu ugasanga ndagiye mu masho y'abandi bantu. Nkabona ukuntu basigaye bavyifatamwo, nkaraba ukuntu babasupportinga, nkaraba ukuntu ama views abaduga ku munsi nkibaza nkabanza nkiyumvira ati cenzo bigenza gute. Ngerageje kuranga nkabona ko benshi umuririmbyi kugira komera ategeza kuba afite team yiwe musuiva, team imufasha ibintu wakata umuntu ashobora kwifasha ikintu wenyene. Ivyo nivyo ndabona yuko nabanarize ku bantu ku bintu nagize ndabona muri ayo mezi 20 namaze ntariko ndakora umuziki. Mu rugendo umuntu wese agenda aracamwo, agenda arahura na vyinshi, hari vyiza hari na bibi. Ndashaka umbwira ibintu bitatu no munsi Frank avuga ati ibi ndavyishimira, hari ico navyize ko muri ano mezi agera kuri 20 ntariko ndakora umuziki. Je nkikora nkijya minsi wumva imiziki yanje myinshi sinaribwa novuga yuko nari inkunze ariko sinaribwa kure mu mutwe, sinaribwa menye ikibi n'iciza. Hari genda nakora n'ibintu nkabirugreta. Ariko ubunye ivyo ninjiye mu ndabizi, ndaza aho navuye, ndazi ivyo ntazosubiramwo. Ndazi nk'abagenzi babi nahorana ubunye tudashobora guhuza kwera namaze kwitahura, ndazi ivyo ari vyo, ndazi ivyo nahomvye, ndazi ico nkeneye narimenye. Ndazi ico nahomvye, ndazi ico nkeneye ubu narimenye. Naba y'abagenzi Frank Generation 80 kwifuza kugendana nabo. Bon, ni benshi cyane ni sokre yanje nteza kwibikira, sino bavuga kuri televiziyo mugabo ariho ndabazi. Ndafise mu mutwe ndazi ibintu nagiyemo bitari bikenewe. Yes, ni Frank. Uno munsi watuzana indirimbo wise Giswi, Igiswi cinobera, indirimbo yakorewe muri Bantu Boy, amasanamu akorerwa muri Bantu Boy hamwe na John Elar. Ndashaka to duhere kuri verse ya mbere, turaza kuja no kuri verse ya kabiri. Uri kuririmba iki duhere kuri partie ya mbere? Partie ya mbere icambere mbandiko ni excuse ku bafana. Ndababwira icatumye Marige ntariko ndasubira ko gato ndirimba ati iyo utanyumva ninumiye ukambura ntekereje
soko ntafise amaso yo kubona amaklipe y'abandi canke amatwi yo kumviriza amaudio y'abandi mba ndiko ndateka umutwe ibirenge bigashuha umva ndatigeta nkiyumvira nkakora utujob kugira ndabe yuko noronka ukuntu nkora umuziki kandi ego muri make nuko couple ya mbere hama couple ya kabiri mba ndiko niyo guhanura abandi bajene nkanje iti nta mugu udakiza kiretse wo kuroga ifo pa kugaya akazi ngo nuko ngura umwana wa hehe canke nguro mu ikati kanaka ngo arantu tokora kuko kaya kazi ejo higiye niko kazogutuma ukora udu project twawe utobwira umuntu ngo atugufashe ariko two ushobora kwifasha imbere yuko indirimbo ihera hari amazina y'abantu bagiye batandukanye wagiye uravuga hari abantu uvuga ati Bantu Boy n'igiswi Ejidologie n'igiswi Samle Promoter Hansange Josh kubera kajya amazina bon nashatse gutanga example on fait baye abantu navuze n'abantu vraiment bitunze kuva bakiri bato abavyeyi babo nibigize bafa antwa nibigize bafashe ikintu muri make nivyo nashatse navuze abari poche yanje uzarantu nshobora kubona ukuntu babayeho nkabavuga abantu benshi barabazi mu gisagara n'abatipe bisumamwo bakoresha ubwenge kugira babeho indirimbo irasohotse hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2025 yasohokeye ahitwa muri Sky Star imbere y'abaririmbyi benshi imbere ya karaoke canke music live ya Cool Band kuva indirimbo isohoka feedback imeze gute muri quartier ugenda uraca wumva indirimbo ivugwa Frank icambere nambere nshaka gushimira abafanzi banje nibigize bampeba ndabibona ku marezo sociaux yanje baranyandikira cyane barantelefona sana n'abantu twariko kuvugana kera ahantu hose ndenganye ndayumva haize Mr. Nomse ni kwa gatanu haize 5 jours isotse ariko abantu bose barayizi naragiye ahantu cyagiye ariko haragwa imvura nambaye capuchon ntibamenye hari ikintu nari ngiye kugurana ku butike numva abana bakiri bato bariko barayiririmba tanira dirikira vuga ndatangara ndashimira Imana ndabasavye muwandanye gukya abarundi musike mukunda umuziki sana kandi vraiment asha ndabibashimira wandanye mukunda ivyanyu antuka tuzogera kure one day natwebwe Yes ni Frank ati antuka tuzogera kure one day natwe dushika handi hana ariko aragaragaza kutubwira byinshi kujye n'indirimbo yise giswi canke igiswi cinobera ndashaka gato tuyage apart y'indirimbo réseaux sociaux ivuze iki kuri Frank réseaux sociaux ni ikintu gikomeye cyane réseaux sociaux bashobora kubona utarava no muhira ukiryamye ugapostinga ibintu wagize ejo ukayiposta no munsi réseaux sociaux iratuma abantu batakwibagira mu mutwe abantu baguma kwiyumvira simaka ngo urengane gutya kugira abantu baca barinda kukuvuga ngo ngurya Frank hari ukuntu umuntu ashobora kwidandaza toujours au jour ku réseaux sociaux cyo sigura ahubwo ko réseaux sociaux havuye studio na kuririmba na clip bibikurikira réseaux sociaux kwidandaza ifoto imwe irashobora kunganya ama views n'indirimbo y'umuntu ifoto imwe irashobora kunganya ama views n'indirimbo y'umuntu uyo ni Frank Orly Gatore Joseph canke Frank Generation 80 uno munsi nabaye abantu batatu wishimira kuva utanga uyu muziki kugeza uno munsi bagufashije babanyamuziki canke uwundi ari we wese ashobora kuba yaragize icakoze kugira ngo Frank agera ahageze shani benshi nohera ku muvyeyi wanje nkasubira kubera nashaka mvuge ku ufise nka studio yatumye nitwa kwanzira izina Ameri Pro n'ubu turakorana n'ejo twari kumwe hari projet ho nyene yampaye sizana kuri ama projet afise imitwe myinshi hariho Bantu Boy no kuva bugure nabo baramba hafi cyane hariho witwa Christian Chongera muri Australia hari witwa DJ Sebo hariho kundi yanje team yanje yitwa Hansange hari indi team yanje mfise yitwa Igicaniro Foundation birafatanya na Hansange bose n'abantu bari kumwe hariho Buja FM radio nga yanyu irafasha kwanza tureke jeje ifise uruhara runini ku muririmbyi w'umurundi aba presenter RFM ego antuka nabo onye Frank nakaye kajambo kanyuma wumva utekera umuntu wese akara gukurikirana bon nimba TV online iri update shwa no gusohoka no munsi irasohoka no munsi ishambere nashaka kubashimira hama mugume kuri YouTube sinzo batevya ndashaka kuba indi ndirimbo je nije nzovyipangira simaka ngo ndindire imwe barindira ngameza nga cyangwa ameza nga dès que iri prêt shandere kura hama nashaka kubatumire kwa Mungu ndafite igiteramo kuva irya ndirimbo isotse na cendo nka Kadir kuri cha giteramo cha Bantu Boy kizobera kuri Road Beach dimanche kizotangura 14h bazoze twishimana na kanoti katavuna antuka tuzoryoherwa merci beaucoup murakoze cyane yes twari kumwe na Frank Orly Gatore canke Frank Generation 80 nari kumwe na Silva of course my name is Ami Pro the MC hasta la vista